Ikirungurira kirava ku bintu vyinshi bitandukanye, muri ivyo hakaba habamwo n'ikibazo ahanini c'indwara kanaka, canke bikava no kw'ihuriro ry'umushishito n'umuhogo ritugara neza. Bivugwa na muganga Caritas Nahimana yanonosoye kuvura indwara zo mu nda. Ata ngwara irimwo, ivyo dufunguye bimanuka birashika ngaha hatandukanya umushishito n'umuhogo, esophage. Aha hariho ikintu cugara, un système de fermeture, nico twita le sphincter œsophagien inférieur. Ivyo dufunguye twahejeje kubihekenya bikamanuka mu muhogo, hariho un système de commande icitegeka yuko ngaha huguruka, ibi bikaza muri estomac. Ibi vyamanutse gushika ngaha muri estomac, wunama uryama, ibi ntivyategerezwa gusubira kuduga mu muhogo, bijanye n'ayo ma acide estomac yayunguruye. Ivyo vyose birashobora ko bifata inzira itariyo bigasubira mu muhogo, akaba arico twita ikirungurira. Umuntu avyumva nko kumenga hoba hariho amata y'amatererwa ariko araduga mu muhogo, hariho n'ukubwira ati zambona bigeze mu kanwa. Bishobora kuba mu mice kwinshi, navuze ko ari ikimenyetso c'ingwara. Iyo ufise gastrite, ico twita inflammation ya muqueuse gastrique, iyo hariho acide iba yabaye nyinshi, igatuma amazi biri muri estomac biba vyinshi, bigaca bishobora gufata inzira itariyo, aho kubandanya ino bija mu mara bikaduga mu muhogo. Harimwo n'izindi ngwara nyinshi z'amayulcère, z'ibikomere muri estomac zishobora gutuma tugira ico kirungurira. Umuganga akavuga ko abagwayi bakunda kuba bafise ico kibazo ko bokwegera abaganga kuko cerekana indwara nyinshi. Umuganga agatanga n'impanuro ku bafise ico kibazo ku vyo bakwiye kureka gufungura bitera ikirungurira. Hariho imfungurwa zituma cane ugira ibirungurira canke ntubigire. Ni bimwe bita gingembre, tangawizi mu Kiswahili, ni ikawa, ni amakoka, ni indimu, jumbu, mwimbati. Ivyo vyose n'utagwaye arakubwira ati ahako nariye ibijumbu ndazi yuko nza kugira ikirungurira. Iyo muri ico gihe rero utaraja cane muri ivyo vy'ingwara bikaze, dushaka kuvuga ati nywa amata ashushe. Ariko rero twoza iyo bimaze kuza biza kenshi, ntitonywa amata gusa, twoza kwa muganga bakadupima akabona umuti bijanye n'ingwara dufise, akabona gukira. Mumenya ko ikirungurira atari ingwara nk'uko benshi babizi, ariko ari ikimenyetso c'indwara nyinshi.